nyereka inzira y'ukuri, nyereka inzira y'ukuri. Ca 13 inzira y'ukuri irimwo kwizera, kumvira no gutsinda ibigeragezo. Dusenge. Uhoraho Umwami ushobora byose, utegeka bikaba, wavuga bigakomera, izina ryawe nirihabwa icubahiro. Mwami tuje imbere yawe, turakwinginze tuyobore mu cigwa cacu cuno musi, mw'izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Nkuko nari mpejeje kubivuga, icigwa cacu kivuga ngo inzira y'ukuri irimwo gutsinda ibigeragezo, kumvira bivuye ku kwizera. Igihe Imana yahamagara Aburahamu mu cigwa cacu giherutse, yamubwiye ngo va mu nzu ya so nkugire ihanga rikomeye. Kino nico cigwa twabonye mu cigwa cacu giheruka. Aburahamu amaze kumva rino jwi ry'Imana, ubwa mbere yarizeye maze aca arakora, ni kuvuga yaciye yumvira. Yarizeye hama arumvira, arangije kumvira arakora, maze aca aratsinda gusiga igihugu ciwe c'abavuko. Yemeye gusiga abo bavukana, yemeye kuburabura kimwe cyose, maze akore iby'Imana igomba. Abantu benshi barageragezwa, ariko ntabwo bagomba gufata ino ngingo nk'iya sokuruza wacu Aburahamu, ngo bemere bave mu byo bari barimo, bemere batakaze ubutunzi bw'inosi, bemere kugira ico bahomba mwa buno bugingo, haba ibyo bari bamenyereye, haba ubuzima bari bamenyereye babayeho, kugira ngo bongere bafate iyindi nzira yo kugira ubuzima busa mu bwa Kristo, butandukanye n'ubwo bari babayemwo. Yasabye Imana kumurinda ntiyagira ikimwitambika imbere. Kubw'ivyo Aburahamu ntiyasezeye se canke nyina, mbere nta n'umuntu n'umwe yabibwiye. Yafashe ingingo yo kugenda aho Imana yari imubwiye. Mugenzi, mu gihe ufata ingingo yo kwinjira mu nzira y'ukuri, hari ikintu bigusaba. Ntabwo bigusaba kugenda gusezera abo mwahora munwana inzoga, ntabwo bigusaba gusezera babandi mwahora musambana, ntabwo bigusaba kurinda kugisha inama ababyeyi hamwe n'abandi, ahubwo ikintu bigusaba gusa ni kwizera ijambo ry'Imana ubwiwe. Umaze kuryizera, hama uce ubikora, wumvire, maze utsinde, ube mu mutigiri w'abantu banesheje. Ijambo ry'Imana riratubwira ko mbega ni iki cyo dutandukanya n'urukundo rw'Imana n'amafaranga? Oya, ni ibindi ki? Oya, nta kintu na kimwe gishobora kudutandukanya n'urukundo rw'Imana. Nico gituma ijambo ry'Imana ryonyene ari ryo rikwiye kuba urumuri rutumurikira ibihe byose. Hariya muri Yeremiya igice ca 29 ku murongo wa 11, Imana iratuzi, Imana iranzi, kandi nawe irakuzi. Inzira zawe zose Imana irazizi, yibwire byose, niyo yonyene yo kugutabara. Kandi ino nzira y'ukuri uba ugiye gufata, Imana yiteguriye kugufasha, kandi Imana yiteguriye kumfasha mu bizongora byose. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Itangura igice ca 20. Aburahamu, wa wundi sekuruza w'abizera, yarageze ahantu nawe atsindwa, yihakana Sara umugore wiwe. Igihe bari bamubajije, yishuye yuko ari mushikiwe, yanka kwemanga yuko ari umugabo wiwe, kubera yuko bari bazi neza. Aburahamu yari azi neza yuko
ntiyavuga ko ari umugabo wa Sara kubera yuko Sara yari umugore w'akaranga asa neza mu by'ukuri. Yaca avuga ati baca banyica kugira ngo begukire Sara. Aca aravuga ati ni mushikanje Aburahamu. Baca bamufata muri ico gihugu neza nk'umuntu w'umukwe wabo kubera yuko agira abaho umukobwa bavukana Sara. Ariko igihe Sara yaragiye gushikirwa n'ingorane mbi kubera ukumwihakana kwa Aburahamu, Imana yarakinze. Hano tuhabona ikintu kidasanzwe. Aburahamu yaragiye gushira Sara mu kaga gakomeye. Aburahamu mu by'ukuri kino kintu yakoze cyo kwihakana umugore wiwe, cyo kubesha, ryari ikosa rikomeye cyane. Yamara ntabwo yabigumyemo. Imana yaramutabaye maze imenyekanisha ukuri kwari kwahishijwe. Nimureke tuvuge uno mugabo Seti. Seti yari umuntu adasanzwe, yari umuntu afasha abandi kandi agirira Imana neza. Itegeko ryo gukunda ryari muri we. Balewi igice cya 19 ku murongo wa 18 hamwe n'Abaheburayo igice cya 13 ku murongo wa 12. Munkundire tugaruke mwano urubyaro rwa Aburahamu, ndababwire aho rwari rutandukaniye n'urundi rubyaro. Aburahamu wewe yari yiteguriye kumvira Imana, abari mu nzira y'ukuri. Sekuruza wabo ari Aburahamu babanza kwizera, kandi ukwizera kwabo kubashikana mu bikorwa, gukora, kumvira. Kandi kuno kwizera kwabo gutuma batsinda ibigeragezo, bakagira ibyizigiro byo mu iherezo ryabo. Aburahamu atandukanye n'abasenga ibitari Imana, kubera yuko abasenga ibitari Imana bobo ntabwo baba biteguriye kumvira Imana, barihakana amategeko y'Imana. Abantu batari mu nzira y'ukuri mbere nabo baba byiyitirira, bobo basenga ibigirwamana mu buryo batazi. Baba biteguriye kumvira umuntu hako bo kumvira Imana, baba biteguriye kumvira ibyavuzwe n'abantu hako bo kumva iby'Imana yavuze. Aburahamu wewe yaba yiteguriye kumva iby'Imana ivuze. Nimurabe namwe hariya mwitangurira igice cya 22. Aburahamu yahavuye ageragezwa n'ikigeragezo gikomeye, aho Imana yamusabye ngo atange umuhungu wiwe Isaka. Yari amaze kuronka mu busaza, cari ikigeragezo gikomeye cyane. Ariko Aburahamu ntiyiyumviriye kubibarira umugore, kumbure ngo umugore abe ari we amufatira ingingo. Oya, ntabwo ari uko Aburahamu yabigize. Aburahamu yaravuze ati niba Imana yavuze nta wundi agomba kuvuguruza, ngomba gukora icyo Imana yavuze. Icyaranze sekuruza w'abizera kwabaye kumvira iby'Imana yavuze. Mugenzi, niba utiteguriye kumvira, ntabwo uwo mu rubyaro rwa Aburahamu, kubera yuko abafise ingendo nk'iyo Aburahamu yari afise, kwari kumvira icyo Imana yavuze imbere yuko atsinda. Mugenzi, urashaka kuzobana natwe mu bwami bw'Imana? Urashaka kwifatanya natwe muri ino nzira turimo twerekeza mu bwami bw'Imana? Fata ingingo yo kwizera umwami wacu Yesu Kristo, maze ukwizera kwawe ubandanyirize mu kumvira ibyo umwami wacu Yesu Kristo yatubwiye, maze wabe witeguriye gutsinda imbere y'ibigeragezo byose kubwo kwizera. Ntakire ijambo ry'Imana. Rukurikirane rw'ivyigwa turimwo ni ivyigwa bidasanzwe
byiteguriye gukura umuntu wese mu nzira itariyo bikamuzana mu nzira y'ukuri, akaba ari inzira turimo twerekeza mu bwami bw'Imana, kandi murabishikirizwa n'umusavyi uhoraho Jimmy Nishimwe, imbohe ya Kristo. Maze mugenzi, kubera yuko ari ivyigwa bidasanzwe, ntabwo ugomba kuvyigumizako, ntabwo ari wewe wenyene ugomba gukira kugira uzoranga ubwami bw'Imana. Oya, nico gituma mugenzi nawe wofasha nka kino gikorwa dukorera Kristo, ugakora partage kugira ngo buno butumwa bushike no ku bandi. Mugenzi, kandi ushobora apari ya partage, ushobora gukora like kugira ngo werekane yuko wafashijwe n'ikiganiro. Ariko kandi ufise ikibazo canke ikindi kintu wifuza gushikiriza abandi bantu benshi, uhamagarirwa kubyandika muri komanteri canke ukatwandikira kuri izo nimero zikurikira. Mugenzi, ikindi naco nuko iyo ukoze abone canke subscribe, following Facebook canke YouTube, ica iza iraguha notification uko ikiganiro gishasha kibonetse. Muri ubwo buryo runo rukurikirane rwa bino vyigwa ntihagire n'icigwa na kimwe kizogucika, uzurabironka ku mwanya. Yesu akugirire neza, aguhe umugisha, akwe kwamumwizeye ibihe byose. Mwakire ijambo ry'Imana.